bakunzi bahora CANAAN TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse. Oh haleluya, ngushimira mwami Mana ko ari wowe uremesha imitima yacu ko bukeye nuko bwije, ukaturinda ibinyoma vya Satani kugira ngo ntibidutere ubwoba, kuko duhumuriza buri munsi utubwira ngo ntimutinye bande banje ndi kumwe namwe, ndabapfumbase mu kiganza canje ntawe ubasha kubakurayo. None Mana ushimwe kuri iryo humure ryawe uduha buri munsi, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo reka gutinya ikinyoma ca Satani. Uyu munsi abana b'Imana baracika intege, bakiheba, bakihebura kubera ikinyoma c'umugwanizi. Ariko nagira ndakubwire ngo Imana iragukunda, Imana igufitiye imigabo n'imigambi myiza, Imana ivyo yaguteguriye iragomba kubigushutamwo byose, ariko byose biva ingene wewe wifata. Haleluya. Igihe cyose uri kuremeranya n'ikinyoma c'umugwanizi ntushobora gushika ku vy'Imana yaguteguriye, ariko igihe usuzuguye ikinyoma c'umwansi ugera kure. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Nehemiya, turasoma igice ca 6 uhere ku murongo w'8 n'uw'9. Ndaheza ntuma kumwishura nti ibyo uvuga ntaho vyigeze kubaho, ariko ni wewe wavyigeneye gusa, kuko bose bagomba kuntera ubwoba bavuga bati bazohava bacika intege igikorwa giheraho. Ariko none Mana undemeshe, amen. Nehemiya ngira murazi amakuru yiwe. Nehemiya yumvise amakuru yiwabo, yumva ingene igisagara cy'wabo casambutse, amarembo yabomotse, abantu bose bunamye bamerewe nabi. Nehemiya ngo asenga Imana. Haleluya. Amaze gusenga Imana ngo arisonzesha, ararira, arababara, aravuga ati ko bimeze kose ntegezo kugira ico nkoze. Haleluya. Agira igikundiro ciza imbere y'umwami, umwami amuha uruhusha, muhamagete kuja guca ibiti kugira ngo ashobore gusanura igisagara cy'iwabo, amarembo zitiro ziwabo. Hanyuma ba Tobiya murazi ibyo bakoze na Senibarati, ntaco batakoze ngo babatere ubwoba, ntaco batakoze ngo babateshe. Ariko Nehemiya abwira abantu ati nimushikame, mushiramanga, ntimugire ubwoba. Haleluya. Ati Imana iri mu ruhande rwacu, ntimutinye. Baragerageza umva uburyo bwose bushoboka. Nehemiya aravuga ati nimureme, jewe Imana twaravuganye kandi yampaye ikiganza ciza nizotuma byose bishoboka. Ngira ngo usomye igitabo ca Nehemiya uzobona ingene Satani yagiye akora nikukora no mu buzima bwacu. Haleluya. Mu buzima bwacu bwa buri munsi Satani ntashaka yuko tumuterana intambwe, Satani ntashaka ko dutera imbere, Satani ntashaka ko twizera Imana, Satani ntashaka ko dushika mu masezerano yacu. Ariko ikizotuma dushika mu masezerano yacu nuko turamiriza. Haleluya. Nuko turamiriza muri urugendo tukavuga ngo Mana twebwe ntiturabe inyuma, tunasonga mbere. Haleluya. Tunasonga mbere tukabwira Satani ngo nta bwoba ushobora kudutera. Haleluya. Iyo twizeye irakomeye. Rero Nehemiya aha dusomye barabonye ko vyase, baravuga tuburere reka tugire iki, reka twandika makete. Kandi iryo kete avuge ko Nehemiya ariko arubaka kugira ngo agararize umwami, kugira yiyimike ibiki. Urumva ati kandi aya makuru yamaze gukwira ahantu hose, n'iryo kete arirungitse yuguruye kugira ngo barisome abantu bose. Ati rero woza tukavugana, turabe ingene ibintu bihoya hoya kugira ntibishikire umwami. Ati ko nibyashikira umwami, urumva uraze bica biba kuri wewe. Ariko hinge ndababwire abantu b'Imana, kuri hari ibanga ryo gusenga, hari ibanga ryo gusenga Imana rikomeye. Nehemiya mwaza ko ubu bwoba yabumagwa n'iki? Ega abantu bamutera bari bakomeye, ariko icyamumara ubwoba nuko yavugana n'Imana ikamubwira ngo umwana wanjye ndi kumwe nawe. Haleluya. Ndi kumwe nawe ntugire ubwoba, komeza igikorwa. Haleluya. Nehemiya karema kuko yumva ijwi ry'Imana. Uyu munsi Satani nta kuntu na kumwe woshobora kumunesha udasenga, nta kuntu na kumwe woshobora kwizera Imana udasenga. Haleluya. Haleluya. Hanyuma ngo ayo makete barayazana, niho twasomye
ngo ndaheza ntuma kumwishura ngo yaciye agenda aramubwira ngo ibyo uvuga ntaho byigeze bibaho ariko ni wewe wavyigeneye gusa. Aramenya neza ko uyu ari umugambi w'umwasi. Ibi banditse ataha namwe yabikuye ari kinyoma bagiye kugira ngo batere ubwoba Nehemiya. None havuga ati karabaye umwami ko amaze kuvuga ko je ngomba kwiyimika, ngomba kugarariza, aramfunga nta kundi reka ndabivemo. Nehemiya aranga, sinshobora guta umwanya, igikorwa ndiko ndakora ni kinini. Haleluya. Ngo kuko bose bagomba kudutera ubwoba bavuga bati bazohava bacika intege igikorwa giheraho. Urumva ntiyatumwanya kuri ivyo, ntiyatumwanya ku makuru ariko arumva. Wowe uyu munsi mbega we ntuta makuru ku makuru kurumva? Mbega urazi ko niyo uhagurutse gukora igikorwa wumva amajwi agutera ubwoba, wumva amajwi akugwanya, wumva abantu bavuga hirya no hino, urumva uri umuntu w'ubwoba, woca ubihagarika ukavuga ngo reka ndeke. Ariko igihe by'ukuri turi kurakora twari cyiza, twari umugambi w'Imana, ukwiye kugira ubwoba. Haleluya. Ukwiye guhagarara ukuvuga ngo abantu bavuga, abantu batavuga birabaraba. Haleluya. Nukuri jewe ikintu kimwe nabonye mu buzima, igihe cyose ndiko nkora igikorwa numva nemeranya n'Imana ko ari cyukuri, je naho uvuga birakuraba. Kuko umuntu Satani amubuza kuvuga, kandi Satani ntazoza ngo mubone amaso mu yandi. Satani aca mu bantu kugira baguca intege, ivyo uri kurakora ubireke. Nehemiya ariko agira iki? Aramwankira. Haleluya. Nawe uyu munsi amajwi y'umugwanizi yankire, wowe ukomeze ivyo uri kurakora, wowe ukomeze urugendo. Haleluya. Bireke kuguca intege ngo bazohava bacika intege igikorwa giheraho. Ngo ariko none Mana undemeshe. Umvise Nehemiya aravuga ati itera ubwoba rya Satani sinogikiza, ariko ndasenze wewe Mana ngo uremeshe umutima wanje, singira ubwoba, sindabishire ku mutima, ariko nshira umutima ku gikorwa wanshize imbere gukora. Haleluya. Haleluya. Nawe uyu munsi reka kujya kwishurana nawe ariko barakuvuga, reka kujya kwishurana nabo. Hariho abantu ubona ngo ndabibona nonga ku marezo sosio, ugasanga umukozi w'Imana bariko baramwataka, bariko baramuvuga ko ibintu bitabaho, bagafonda ibinyoma. Reka kubishira ku mwanya, we komeza igikorwa cy'Imana hama ibindi uvyinyore. Ntubaha umwanya ngo uje kwishurana nabo, kuko ugiye kwishurana nabo uzo uri kunezereza Satani. Kuko Satani abashaka kuvuga, kandi mu kuvuga menshi habamo no gucumura, no kurogota, habamo no gutsindwa. Ariko wihorere. Haleluya. Ukomeze igikorwa Imana yagushize imbere. Nehemiya ntacyo batakoze, ariko Nehemiya agira iki? Arabankira. Aho akaca agenda akabwira ati Mana ni wewe mpanze amaso. Muri iki gihe urabona amajwi ari inyuma yanjye, urabona intambara ndimo, ndakeneye ngo ndemeshe, ndakeneye ngo mfate umutima wanje ndawushikamize kuri wewe, ntihagire ikintu na kimwe kintandukanya nawe. Haleluya. Imana rero inezerwa n'uwo mutima wizera. Haleluya. Rero wewe uri kuraca mu bibazo, uri kuraca mu ntambara, ndagutera intege kubwira ngo reka kumva ayo majwi. Haleluya. Reka kuyumviriza. Umwaka ntushobora kwigera guha agahengwe na rimwe. Oya. Kandi birumvikana. None uri kusambura ubwami bwiwe, umva yo guha agahengwe, umva yo guha amahoro. Ariko nahawe kumenya ngo umwase nanje sinshobora kumuha umwanya. Haleluya. Sinshobora kumuha umwanya. Nehemiya ntigeze aho umwanya Satani. Yarabankiye. Ababwira ati je hari cyo navuganye n'Imana, kandi igikorwa ndabona aho kigeze. Igikorwa yaragikoze, baracuduza, kandi Satani atapfuye, abakorera Satani bahari, ariko igikorwa arakirangiza. Rero nawe tuzokora ngo ukorere Imana Satani yapfuye. Satani nta mugambi, nta ariko araje, kandi afise abakozi benshi. Rero nahawe kubihagararamo neza, uvuge ngo ndakomeza urugendo, kandi amajwi atacecetse. Haleluya. Amajwi angwanya atacecetse, ubandanye gukora igikorwa cy'Imana. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana y'imbabazi n'urukundo, sindambirwa kugushimira ubwizigirwa bwawe n'urukundo rwawe. Uri Imana turemesha, uri Imana tugwanira, uri Imana tugirira neza uko bukeye nuko bwije, uri Imana dukomereza mu bigeragezo ko ariko wavuze ngo sinzobareka, ngo ariko nzobana namwe gushika ku mpera y'isi. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye
ko abana bawe bose bashikamiza imitima kuri wewe, utazokwigerwa rekura na rimwe. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.